Ndabaramukije abakunzi ba Free Podcast TV, abakunzi ba Kodi Empire, abantu mwese mudukurikirana mu biganiro n'abakunzi tugenda tubashikiriza. Umundi ndabaramutse, ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ni kiganiro uvuga yuko ari kiganiro kinini cyane, ari kiganiro gikubiyemo ibintu byinshi, ndetse umuntu aza gufata umwanya akakiraba ataza guhomba. Nabuke niyo mpamvu no munsi mubona nicende umwe muri studio nicaranye na Free Podcast TV, Free Patriot, kugira ngo dushobore kuyaga igiye bitandukanye, nubwo abenshi mu mazi imisi mutamubona ngo yaragwaye amaso yimbwa ko nayinkoko mubona yambaye ibiyo ku maso. Free ndagusabe uramutse adukurikirana kugira ngo dushobore twinjira mu kiganiro cyacu, ko hari byinshi tugomba kuganira muri kino kiganiro, iby'imirongo y'urugamba ndetse n'ibindi ubona neza yuko hari impinduka cyane hano ku butaka bwa Kongo, ndetse dushobora kubona intambara ziheze, imigwano yahagaze. Kwano nakumva ndamukiriza adukurikirana. ndabaramukije mwiriwe canke mwaramutse bivanye aho muherereye. Aha birumvikana kuko aho buriko buraca abandi buriko burira. Hanyuma nta maso yimbwa ngo aracokoza na kode ko yatuteherukanye. Ni ibintu nyene vy'imigenderanire vyanje mu maso, sinzi birafise amaso manini, ahubwo sinzongera bitatumbereye mu maso ya kode kubera ndizera ko mukuso se manini. Ndizera ko muguwe neza 5/5. Hama turaje tubahe umuti, tubabwira uko ingene abantu vyifashe aho abanyamurenge ari mu maborogo ku mirongo y'urugamba vyabaye wandabaga, bariko baranasaba ko Cisekedi yo bagirira imbabazi akafata Minembwe nkuko afata Uvira, kandi aribo baryoheye igihe Minembwe ifatwa. ubu ngo uramubaza umunyamurenge urakagara canke uri gifobagana ngo je na hamwe no Free twanze tubigiriye ku bigwa c'imigwano, hari byinshi amakuru aho amakuru dukura ngaha hakurya, hari ibice bigiye bitandukanye byagera bera mu migwano, aho mbere FARDC yagiye yigarura n'ubuce bugiye butandukanye, aho amakuru mfise nuko abana b'u Rwanda bakomeza gupfira mu Minembwe, abandi nabo bagafatwa muri, kubera ko ariko haragaragara n'amasanamu ndetse yerekana abana b'u Rwanda bafashe ku mirongo y'urugamba, ndetse kuboneka neza yuko igiswahili kibagora. Buriya mu Rwanda nta giswahili biga. Mu Rwanda ubaza ururimi rumwe rw'ikinyarwanda, naho nyene ico kinyarwanda narabivuze mu kiganiro giheze, nabonye no muri commentaire baza bamwe bagakonfirma ngo ni biki, burya hari ururimi ruvya n'urundi. Warutse nako ikinyarwanda kivuka mu Kirundi, ndavyo narize n'ikinyarwanda cabo rero ngo kimeze ukuntu, none tuvuga kabiri bakavuga evyiri, ivyo evyiri ni biki? Ego Abanyarwanda murazi ko muri abe wacu kandi turi bamwe, gusa nyene kuri kuravuga. Je hari umuzarendo yari kuri front line arambwa ati bwana Kodi de Black, uno munsi twafashe umunyarwanda, reka ndakumvisha ururimi avuga, aca muvugisha igiswahili, umunyarwanda biranka ati navuga. None okay, ndakubatse wonyere ku munyarwanda uzi duhera mu vyamamare mu baririmbyi, ego mu bajournaliste no mu ndongozi uhera kuri Kagame kumanuka, urumva rero Kagame avuga igiswahili ariko bazi icongereza. Icongereza namo uko igihe haba makuba mu Rwanda baciye baje muri systeme y'abongereza, ubwo twe mu Burundi turi CPG, ego igipeti kiravuga igiswahili, tuvuga igifaransa, tuvuga icongereza, ego n'izindi ndimi zo mu Butaliyano hose ari turajabuka twe ntidufitiye nuko kandi no mu kitwubahi. Ego yes, nkuko ndayivuze ni guca kuri front line dukwaca katubwira ngo tubandanye n'amaborogo n'amari ari mu banyamurenge ko ni cyane, anemeje kuvuga iby'abanyarwanda ariko bafata ku mirongo y'urugamba, ndetse kuri uno munsi n'igerezo rya 2024 habonetse indege za FARDC zongeye guturira uturindiro, sinovuga ibirindiro, uturindiro tware gitabarana twigwaneho ahantu bitwa muri Irundi. No ku munsi w'ejo murabizi ko hari habereye ama operation, ndetse anakomeye cyane, ibyo simagiye muravyumva mu makuru agiye atandukanye, ndetse naho mugenda murasoma amatangazo ndazi ko mutabikura ngaha iwacu gusa. Ikindi nuko ingabo za FARDC zongeye kwigarurira imisozi ihambaye y'ingenzi ngaha muri Minembwe, imisozi yavuye ko ari imisozi kabisa iri strategique cyane gose. Ono umusozi witwa Kitavi na Kawera wafashe kuno munsi w'ingezo ya 2024. Murumva neza yuko ari baharo vyiza, ndetse no komeza kubiyambika umutamana kuri coalition ya FARDC, anaho tutiyanze ku develop ngo tuje mu bindi. Hari byinshi ko biravuga, ariko bwana Frere cyatumye ndaguhamagara twicara hamwe muri studio, turagomba twigire hamwe ikibazo c'abanyamurenge kugira tugitorera umuti, ko hari benshi badukurikirana bashobora gufatira mu byo twavuze ugasanga ikibazo kiratorewe umuti. Uno munsi
turiko turumva amajambo agiye atandukanye mu banyamurenge turiko turumva ngo ibi igira ibi iyo bigenda kwicuza muri make biriko biraboneka wewe ugeranije kumva iyi audio duhava tubashiramo y'abanyamurenge nike kintu wabanje ni imwe mu audio menshi rero si twaza kwibashiriramo ariko bwana Frere we wayumvirije kandi wayisubiye incuro nyinshi watahuye iki niki kintu rya audio yakweretse directement bon icambere hoho reka tubanze dohoze abanyamurenge muri ko murabura cyane ku muvuduko udasanzwe kuko harona amaziko yaruka kubera muri Kenya baranajyanye arabitwa ngo abagwana shaka ni bandi bashasha numvise hakaba hakagara hakabaho ibifobagane hakabaho n'abandi nyene bandagutakiye nkuko bimeze kuri banterema barahamagara igifo abagwana shaka abakagara ngo ya wone mwana kumuzana umwana kuzana bafisa ama communauté utuntu nyene bagiye baravyara barakriye kuba bapfa utuna turi je tuma ni ibintu byo kuvuga ati ngo abanyamurenge bako baraja muri za twigwaneho nibiki mukamubona twigwane hari bake uravye abantu abagwanyi bari muri twigwane ni bake kubagwanyi bari kuri Gumino ko Gumino niyo yatanguye haje ugiye kuraba kandi ukaraba abagwanyi bari muri twigwane ugashobora n'igitigiri c'abanyamurenge ushobora ko twigwaneho iriho kuri contre care bayitwanwa nko ku nguvu je tumunyamurenge atagomba kuja muri ibi bintu by'imirongo y'urugamba yisohokeye muri Minembwe yavuye muri Kongo bamwe baragiye muri diaspora abandi baraza mu Burundi abandi barava muri ya misozi baraja muri Uvira baregera nyene Kinshasa abandi baraja mu Rwanda abandi baraja Kenya abana bagaragaje ko badashaka kuja kwifatanya nabajya bari ku mirongo y'urugamba rero nabagerageje kugumaho ariho batwimareho ngo ubonye izina ryarahindutse kuko uravye urigwanaho kugira urabe ko hari ico haranira mugo sanza atacu kuraharanira uburi kuri uriheza urimara rero byaravuye ngo muri twigwaneho riboni twimareho rero amarira ni menshi cyane nako ndahera kuri uyu aheruka gupfa yari mu majoro baratukanye bamwe baravuga ngo twembere turanica ngo twego gize ngo akagara ngo twitambitse imbere ngo turanica ntidufyira aravyemanga neza umunyamurenge ko akazi kabo ari kwica ariko so ngomba kudugirako ngomba kudugira kuri imwe mu ma audio ni audit y'agahinda ya Fani Fani umuheruka afatwa ku yewe basaza be mu busambanije basaza be nabasewiwe nabamuyomba be bose ikitwa gitsina gabo cyarashiye kuri Fani kandi Fani dukomeza ku ni Fani kumwihanganisha yagarutse rero bushasha audio shasha muri image shasha misura shasha arambye ati jewe ndarambiwe sinje kuvuga mu kibanza c'akagara sinje kuvuga mu kibanza ca twigwaneho nje kuvuga nk'umunyamurenge 1.1 nimwe mu klasa aho mugomba narahengamiye hamwe ndabona ivyo nakuye ivyo vyambyariye uro ntashaka kwipronosa ahari ni mushasha yabatijwe mu mazi menshi ubu yagarutse ari umunyamurenge tuku ibindi niko zatutsi hutu n'ibintu vyakeneye kumva wakeneye kumva yabazi genda umunyamurenge ikibazo rero sigaje kubaza nimubona ko turiko turahona abaza abanyamurenge bagenzi we bamwe biyita amadubo amadubo uruko muraduhonya uratwaye arakiziza ico kintu avuga gute mwe abana banyu bose biga bagaheza amashuri ariko musaza wanje mukagenda mukamutora ku ishure kubera iki yari yagumye muri iriya misozi ya Minembwe muga abana babo nkumwa abana ba Nyarugabo Moyize nta numwe ari mu Minembwe bari muri Canada abana ba Rugabo bari muri influencer nabo bose bari hanze abana baba bose mubona bari muri ba Makenga bose nta numwe ari haje ibitu vyabo byose Minembwe se kari mukuri mu mbabare Minembwe ni ruguru Minembwe ni ruguru nivyo ni mu misozi mugabo uravye abo ba bose n'aba docteur n'aba professeur apana ngo brage n'abantu ba influencer Rugabo no mu docteur ujya no muganga bajya ba Fred Kaniki bande bajya bose bafite amatitre bafite n'ama niveau d'études ni n'aba bose inzu zabo ziri Kigali Kagame yafashe ngaho ababwira ati ndagukona canke uje yavuga ati inzu ndazifata canke uje kugwana je twara bataja ku mirongo y'urugamba baja muri administration rero uyu yagarutse aravuga ati tuko tuziriki kuva hizi ntambara za Fani nk'abanyamurenge tuko tuziriki by'ukuri tuko tugwanira iki ahubwo ico dusavye nimba generale niko yo divuga ni twashira waraza kuvyuka Sematambo wavyumvise ngo nimba genero vyakunaniye kudukiza canke ino ntambara nkuko mwabitwemereye bigenda neza ku ruhande ku ntsinzi y'abanyamurenge turasavye
mwegere Tshisekedi mumubwire Tshisekedi baba batayiva ariko aritabaza aratabaza papa Tshisekedi turafukamye aranatuma n'akagara atumye akagara b'abanyamurenge bamwe baza mu Burundi bakaja kwa Tshisekedi bamwe basa gufatanya na Kagame bajya bemera leta ya bemera leta ya Kinshasa bemera president yagati rero ko mwemera president turabasavye no kuri ugende mugire Tshisekedi mudushikirire kwa Tshisekedi yes ahejeje ku kagara acaratuma na Kongoro n'umukonseye mengo akora mu biro by'umukuru w'igihugu kwa Tshisekedi n'umunyamurenge n'undi yaduga afise ibanga yes n'undi yaduga twaye inka igihe baheruka mu bigogo bya Kongoro uco mubona arababwira ati Kongoro n'akagara fukamira turabafukamiye namwe fukamira Tshisekedi kwa Tshisekedi mumubwira ati papa kujya wewe wagibigenjeje muri Uvira iyi formule rero yayinyegeje yayifobetse kugira ntabizire muri Uvira yabigenjeje ayavuga ati ngo kujya wabigenjeje muri Uvira abari kubigenza mu minene yakwinyesha mba muri Uvira bisigura yuko no munsi akahamagarira leta igaruke bisigura ko se abanyamurenge bashaka controle ya minembwe ya FARDC ashaka ko leta ari no cyo tuvuga yuko abari muri Uvira abayeho neza kuruta abari hariya neza cyane niba general Sematama yanze kumvikana na perezida wa Repubulika ya Kongo nakoresha strategy akoresheje muri Uvira ariko tugikomeza gufisha impfu zingana gutya nakoresha strategy akoresheje ariko gukomeza gufisha impfu zingana kuko turi gufisha abantu saa sita na nimugoroba umuntu akaza agafana ngo tuzarwana ku munota wa nyuma nta mwene nyo kuri hariya nta mwene usura uri hariya abantu bari mu gushira wowe uragaramye mu buraro kurya pizza uri kurya amafiriti abantu bari gufisha ku misozi bananiwe no gushyingura imiryango yabo abanyakagara gihe cyo nabasaba Jefani sinyigira kote mpagararaho ngo ndi gufana ibi nibi ku mutima wanjye cyangwa icyo nifuza kuko intambara yahagarara tumaze gupfisha bihagije tumaze gutakaza bihagije ugenda muganiriza Gisegeti strategy yakoresheje muri Uvira aracyayifite agenda aganiriza abaturage b'abanyamurenge nk'uko yaganiriye agenda niba ari Trump sinzi bazaja kuregera amuregere byongera bigenda nk'uko byagenze ariko izi mpfu turazihaze pe nubwo abantu baza bakabyina ngo Imana yakoze ibi nibi twapfishije impfu zitagira uko zingana abanyamurenge tujya twanga ukuri tujya twanga uko umuntu avuga kabanga ukiri igipfungo n'ikizeze bakagutuka ibitutsi biterekeranye ariko ukuri tuzaza tukuvuga turi mu gupfisha impfu zitateganijwe bitadufitiye umumaro none rero mwabanyakagara nje ndabasabye n'umukobwa wanyu nimugende mu gisabiro perezida wanyu ntagenda kuri strategy yakoresheje muri Uvira ahereza abanyamurenge amahoro barananiwe baracotse ngifite abavandimwe tuvuga isaha kuri namukanye mbaze kuvugana nabo barananiwe Kongora ishwese n'umwisha Jean-Jacques ari kuvuga ngo abaturage ngo mugende mwegere FARDC mwiga ngo muganire nayo FARDC yinje mu Minembwe irafye buri kintu cyose abazarendo baza kwishima ku mitungo y'abanyamurenge babomari n'umunyamurenge ushaka kugira umutima ngo aravuga ati barangica nibangera hamwe imitekereze nk'abantu b'abagabo dufite murebe kuri tujye komeza gupfisha nta nyungu yo gupfisha ibyo gufaranja singifana kuko abantu bashize hariya abantu barashize niba wana imwe nyoko na bene wanyu muri mu Buraya mumeze neza ubyari bene wacu bakiri kuva kuri la misozi bandaga imirambo bitaragaragara tutashinguye mwana kandi wanga tukumaza kabazo karuga please mute your mind okay akaro ndagufashe ndakwibutse ko ndazi kuvyibuka abanyamurenge bashorewe bava Uvira babatwaye Kamanyora bamaze kuba Kamanyora iminsi 3 bagarutse kurira bavuga turashaka mu dusubize Uvira muba mukunze ega Uvira ari amatara n'amazi Uvira ubuzima muriho abanyamurenge basigaye babonera ubukiriro mu maboko ya Wazalendo FARDC na Tshisekedi bise livreur de pizza aravuga ati turasavye yabivuze mu no sariko ndamumenera ibanga yavuze turasavye yes turasavye uko wabigenjeje muri Uvira abari kuza kubigenza mu Minembwe kuko turiko turapfa mu gatondo saa sita no mwijoro Odi wachembaza ndayihagarika ndavuga barasubira ndavuga tifani wewe asubiyeyo baramusambanya bushasha uwo mugore naha mbe hajya fani n'umugore swat umukobwa n'umugore niyo bija
navuze ati umugore rero yo arabasi uwo baca bamuca n'umutwe ayo majambo niwe yavuze uremanze ko mupfa mu gatondo saa sita no mw'ijoro Fani naho uri umusivile isaruti kuko wubaho turavuga ikikurimwo urareka kubundabunda no kunyegeza nukuri mu minembwe hasigaye umuntu umwe n'igipande warabonye n'uwitwa ngo Sematama general komanda wo kuri tere aserukira Kagame mu minembwe kuko hajya userukira Kagame mu burasirazuba bwa Kongo ni Makenga mu minembwe z'Sematama Sematama avuye mu mwobo nk'ifuku ariko aragaragaza ko ngo bakiri mu minembwe yarafise abantu batatu nyuma yiwe Generale muzima barahonye ziga n'induru ni propaganda cyo tumubona ebana ni bitutsi byo gutuka umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ni bitutsi byo gutuka Warundi ni bitutsi FDLB ni bitutsi byo gutuka FARDC nta kindi igihe ho basaze baskobe bakoze ibiganiro byo kudendekeranya bwira barabe ko bo barahenda abantu ariko ukuri kurazwi kwamaze kuboneka no mu banyamurenge mbese urazi ko Fani yasanzwe wa mu Rwanda yes Fani kandi akagace ari karavuga ko koja mu maboko ya leta aragace igihugu cy'u Rwanda gizemo amararo n'amaramuko havuye Rubaya rega Fani ntariko arita ko ngo ari mu Rwanda ako yita ku banyamurenge kandi Fani ndamukunda cyane kuko aravugira ubwoko bwiwe atahengana nuko yaciye azira muto yiwe nawe muto wapfuye kameme raba bariko barahamba ujya mugabo muri Kenya utwo turica baratukana baranakubitana ngo amakofi bariko barahamba abanyakagara n'amaduru ngo bagwana shaka nimba ari ngo nakagara simene bikaya muri Kenya ho baranabana kuko bari mu buhungiro bose baranganye ubushobozi baranganye nivo rero bare mu rushengero ruraho barakubitana Fani baragwanye ureka kuvuga ibi wewe ntuje kuri podium ndaduka okay narabonye video umwe yavuga ngo duhe ijambo na umwe agacamwangira no uyo n'umwanyi mwa micro kunguvu hari hajya hako barahamba abaheruka kuvugutiga umuti hajya ariko barahamba canke bariko barakasira waje guhamba haro guhamba ni mu migenzo yo guhamba sinzi yuko hose ariko bimeze iyo umuntu n'ubwe yaba ari kigaba muranuma mu gapo muramutaka mugati ya umuntu mwiza yakoze ibikomeye society irahombye katumusabira uburuhukiro kandi muri mudu imwe y'umubabaro ntangere mu medita mugaje bamengora ama parcelle yasize agomba abagabure naho ndi kumaziki ivyo bibera reka iyo bagiye mu byo gukaraba kuganduka mugabo ijya video narayiravye ntiwatahuye sinatahuye cyari ivyo ko ivya mugavye abakaneze ko hariho kudahuza ko nagiye mbona abantu hari abanyamurenge b'ubwoko butatu bo abanyamurenge n'ubwo batwigwa aba nashaka abagara n'akagara n'amadubu rero baba urumudutse bagati hora araduga baramuha mikro ku nguvu aravuga harabaye fire baraterana intebe barasubira bazira guhamba umuntu yapfiriye mu minembwe sekerera abanyamurenge bararushe nakurikiye ubwije ikintu gitangaje ego nivyo Fana akavugira abanyamurenge mugahantu gusa nasuzuguriye canke muri aba audio ni menshi harimo n'amaspace batukana bagira iki ikintu gusa ndabagayirako nuko abanyamurenge n'abakongomani abanyamurenge n'abakongomani leta yabo none ni gute Fani namwe mw'abanyamurenge hariko harapfa umubembe mutavuga muhora mu bico ngomba gushika hariko harapfa umubangu aha za Ruvunge ha abanyamurenge batari abanyamurenge ntibavuga hariko harapfa aba bafurero abashi abarega umunyamurenge ntavuga mugo batikuyemo bangaho bakora abacucuma bakora mu sostomba basigaje baki bariyo ariko hari umusirikare watwigwanyaho mbere y'umushefu yavuze yuko ugituma ngo atavyibushe mwino misi cyangwe wasa nabi ngo ni mirambo y'abarundi kugira ngo munuki c'est influencer Rugabo none Rugabo cyane nitwigwana yari kiramunuki yareka ndamubaza umuntu kirahagaze kwabesha sawuraho ntaba munza ujya muhanye n'ibintu avuga yatwo gufungisha scope ava mu mwobo agacavuga agasubira mu mwobo none yatwo gufungisha scope kuko aho turi nta cinjira nta gisohoka naho zana ramforo umurongo aho muca bukeye naho ngo fedene birikira mu ruki none mwe mwanyegeye iki oya Scovia bajya bamwe yaramaze kubamenya nubwo Scovia bujya yamaze guhengama arabatinda imitego bamuhaye ku Scovia n'umujura arabazunguruka Scovia naho rimwe afise kota ariko yarishwe arabaza none we kumbwiye rega bazibazo byorosha ahubwo no bavyishura bita mu mitego arabaza akabaza none we kumbwiye ko kuko Scovia bashaka
abari mu kiganiro abagikurikirana bamenye ko itangazamakuru ryabo rya mama wa Gasabo ridahengama canke ritabesha aca kubaza ikibazo kimwezawe naho usanga ibyo amakuru wamuhaye atariyo ntibayamubaze wewe ugwe mu mutwe ahubwo wewe wishuye ari uvuga ati azogaruka avuga ati je namubajije ivyo yishuye n'ivyo twakoreyeko rero amubajije ati ntituronka aho duca ntituri busohoke naho muzana raforo ntironka hica seke vyaheze ego mugabo 30 bari twaraco bacicumiraho mu 30 ngo turahafashe yari amajini nyine nk'ivyo binyoma barakoresheje propaganda bavuga ariko just ibinyoma sinkibifatira kubera ko hari itangazo ryasohotse ribibeshuza bivuga ati mwirinde ibintu cyo kumbuga nguramenye burya ukuri ko mu minebwe siko muri ko murabona kwizimbuga FRDC yarakwiye ko ibinyoma ndibaza yes oya na Lawrence Kanyuka nababwiye umuvugizi wa AFC M23 yasohoye amatangazo angahe ejo Ro23 n'ubu ndatwo tuko takuigana ndatwo ryamaze kujako naho twaraba ndatwo rihaye kuko akantu bakorera kariko karatuma kandi bajya baseka amazi kibazo kibi ikibazo je nani ndiyumviye none ko iyo atatanze nawe ndaba bakabafasha iso zibasha basivile yego aho none nta wanyirera ari umwe abayabene kuri abari umusirikare mugiyo bamutabiyaga bashaka ko uyu civil kandi makuru dufise ko bazi impuzu nyinshi z'isirikare cy'u Burundi barabandika abacamukisha wawe ngo teni y'u Burundi abonye ngo ni ukaranga muntu butanazana amanya barabazi cyane karanga muntu hone kare igutakude bifa yarabasoda bagiye bayasama amatiki bya amatiki naho musoda baye mukambi nkuru ngaho y'ujubu ntaza amatiki bayazi cyane ntazo umaze kumenya ko nk'ubu uvuze iyi plaque ni ka navuga plaque y'imodoka y'abandi matrikire ni 00 wisayi wanje akadomo agakwego bimezo unanwa gufonda indi matrikire kuriki ucuvuga ati jewe ndo murundi matrikire iyi nini nagwaniye mwikambi amakambi barayazi twe turabasivile turayazi bijya majesty y'amajambo muvuga ngo nkura mwikambi iyi ngo matrikire ni iyi commandant 33e ngo marejo ngo ibiki ivyo ni ndatabi no kuri internet biriko naho urondera umukomanda komandi ikambi ni acamuguha kwachoza ngo yavuze ngo n'umukomanda ninde yabahenze ni ivyo rero yes ariko frère kuri no munsi tukiri ngaha kubijanye n'abanyamuringa ariko barapfa uko c'est vrai bariko barapfa ko fani yarinza bivuga abanyamuringa bakora ama space bagasaba bagatakambira uwo bimye bagatakambira uwo batutse yuko yoza kubavugira murumva neza yuko ari ibintu babigeze kure baba ariko barapfa banka guhisha umwotsi nzira kirasha nubwo bariko baravuga yuko ngo madubu ngo turakomeye batanu basiye bagatamba igisirimba bagaca baremesha abandi bari mu mahanga gacha ko mamashingo turakomeye kumbe abanyamuringe bariko barahera nk'abana b'imbero no musanyamurenge donc baravyuye umutwe baravuga ati ibintu ubwo two turabireka biriko biraganisha ku maherezo canke ku mahonero ubwoko bw'umuryango w'iwacu sivyo ibi ni kuri kote y'abanyamurenge ariko u Rwanda abanyarwanda bo bamaze igihe n'igihe bariko barabatikira koma abanyamurenge c'est vrai bavyuye umutwe abanyarwanda bo hasigaye kugira ngo bashobore kugaragaza akababaro kwabo kugira ngo leta yabo igabanye gushora abana babo canke igabanye kudandaza abana babo ku butaha bwa Kongo bo abanyarwanda ntivyo ukunda kuko d'abord tanto aremera ko bariyo undi mwanya bakabihakana ego hanyuma amaze kwemera ko bariko barapfa abavyeyi babo bashaka tubwira ati duhe none ivyo biziga ego kuko abantu akubwira mba makuru taraho yaheruka kuvaho Reuters na HR Human Rights Watch batangiye ya foto yindi shasha iri ajuru imirimo akaturagatukura tukabona ebana ahubwo u Rwanda rwahera rwabaye bamabiyongera ubu ntagihamba Kagame mu Rwanda yarafyanse ahambaye bahamba muri Kongo je muri Rusizi bahamba ebana ngo ubonye atembera ubu uyabarahiye nagusura guhonyaza ikiziga mu Rwanda ngo kugira bayitege ngo Human Rights Watch ngo barabe mu mezi 2-3-4 ko bazava batanga indi raporo bacavuga ati aba barabesha ko twende heruka kuhahamba ariko twaramaze kwimenya turabizi mbega Human Rights Watch ho badafitiye ubwenge aho bihendera none hage batako basaba foto bako barahamba n'ama video boyaza none video moziba none ntimabonye ko Reuters hage ari Reuters CNN Mengo ni CNN z'abanyamerika zerekanye bariko barinjira ego so batanguza baratanga kandi babahamba ijoro rero nuko nta munyarwanda yaza kuri media avuga ati ngo twahonye ngo gike mugabo bene kubura abana barabivuga
Mugabo bavuga chini chini cini kwa Kagame peti yangu umudandaza urumogi Kagame peti yangu wewe umudandaza igaraje abasoda ntiwara ko Kagame aheruka kudeployinga ngo kurungika abasirikare mu ambasade bagenda abasirikare yabonye ko agoswe gato yo bamukuyeho ashavuga ati iki gisirikare kanga kirungike muri mu Buyapani ari ndamufunga kinda kirungike muri Espagne akababika no mu bihugu no mu ndimi mu bihugu batavugiye batumva ya ariko frère uvuze ikintu cibiziga dufatiye ku ntone zigenda ziratangwa Human Rights Watch abanyamerika bijya bigo byabo vy'ubutasi canke bizana amakuru agiye atandukanye uvuga yuko irimbi ryo rigomeza kuzura c'est vrai twabanye mu biganiro bigiye bitandukanye naberetse uburyo ano marimbi ko kari karuzura kandi binagaragara ariko je sinibaza neza yuko iyo tubonye irimbi ryuzuye tube tubona neza yuko n'abantu babashije bana frère ati gute uno munsi baraja kuri front line ibombi irazikazikijana urumva siko yije yewana irazikijana kandi bajya bazanwa kimwe nabo bapfuye hama bakabiva kiba bigakunda abandi bako abo mu bincwa n'inkomere bari muri ibitaro vyo hariya mu bagenda bagiye ngo kumuvura agacafira kuko nyamba uno munsi for example hapfuye ijana umenye ko mu Rwanda haza 200 ryo barashika haza bake paraza kenshi iyo bapfishije baranatakaza kandi iyo utakaje ikibanzo urimo nta mwanya wo kwevakiwa urumva none mupfuye muri jana mwari bangaye kugira mwikorera ivyo biziga byose mwari bangaye kandi ku muriro numva bota kwikorera ibiziga ngira umujama kugira n'ikiziga kiboneke abenshi no mujama avuga ati nkuko je mpfuye no ati je mpfuye disi no musi namwitangira aca mwitangira aca mwikorera kugira abantu arokora ikiziga no mujama avuga ati je usi no musiga je ndibaza ko no mu Rwanda nzomenya aho bamuhamvye canke niba ari ngaha muri Kongo ndamwihambira mvuga ati mama je namuhamvye umuhungu wandaza hari umuntu mbere ritabara yo bayihamba he canke nta kaburi bagira none nuko twatuvanza amakuru redi tabara yo batangiye kujyana kwa abanyamurenge baratwa bavuga ko redi tabara yo yabishe kandi ni nafyo bagarutse barasara bamangetengete ntuze yasigaye wa mu photographe Teddy Mazina ari mu barongozi ba redi tabara asigaye nawe yayihakanye Alexis Nduhije ayemanga ngo 90% by'abasore bari muri redi tabara ngo bavuye muri MSD nawe nyene ariko aracugumira kubera iki redi tabara Bobo Rugurika we yarishikanye bira yes urumva mbe warutse ko ubu bagomba guhindura izina rya redi tabara babihaririye ko baraha bayitegura bashaka ati ngo duhindura izina rya redi tabara ngo duce bigaragara ko ivyo bavuga tuvyiyagiritse ubu rero bari redi tabara yo nyene kiratabagurika ngo tuzofata uwundi mwanya tubaha amakuru tubashiyemo n'ama audio yabo ko ama space yabo je ndayafise ndayumviriza hari genda ndanayaja ntibanabimenye kuko so bafise ubwenge bwonyene kuko kenshi bo bakubonye uzumva babivuga agashaka kutibura tiko ni gisozo mu Burundi karabaye ngo gusa ikintu ciza gusa kuri X bagirira ko ayo ma space yabo urashe kumviriza atamvuge kumviriza gusa wibereye hanze ari horeye cyangwa kari codinga nawe ugafata indi tereka kuri codinga biroshe nuko nibamenye ko rero ushobora kukodinga nawe ukazura vyumviza ukiyo yes nuko bana Frère merci beaucoup kuri ano makuru dushikirije ariko haracara gahazi nubwo biruko abanyamurenge sevre bavuze ariko aba barongozi b'inyeshamba z'abatwigwaneho na redi tabara bo ntaco baravuga ko kumbure bafani bashobora kubavugishwe n'ubusivile batazi ivy'imirongo y'urugamba n'umubabaro hagafana imbavuze ati turaheze ko dupfa sasta mu gatondo sata no mwijoro seke mu gatondo hapfuye muyomba sita shangazi mwijoro hafa nkundi musaza wiwe canke se wawe ivyo tuvuga ati ebana nikire twe mu muryango wacu kire iraheze baraheze none yo bihora none uzi neza cyangwa uremera aho kumumva fana avuga oya yaraje kuvuga uzi neza c'est vrai bafani bavuze kandi kuba bavuze baserukiye abandi banyamurenge benshi babuze aho bavugira cyangwa badafite n'ubushobozi bwo kugira aho uvugira ijambo rikaze rigasohoka ni n'ubushobozi bro kandi fani aratandukanye n'abandi banyamurenge ko fana afise brand fana avuze nitwi gusa naho urumva uramubona nubwo atubona fani kanumvise bitavuga bivanye ivyo yahowe ivyo yazize gusa n'ingene yatanguye umengo na wari mu kigari urumva ushobora ati kanumvise fani bo havuze iki kandi ni audio ni nka video canke audio no butumwa bugira nka gatatu
nka kane kuko fana avuye gusambanwa na basaza biwe hari b'abanyamurenge yaragaragaye rimwe arasura aragaragara kabiri abivuga rya gatatu iyo bibaye n'iya kane avutse kuko fana yaciye yigira muri business ziwe mbadandaza zikaranga ntavyonzi ego ngaho yaje yarakaye ego nuko tweregeje kuraba aba bose baba bategetse muri MLP twiganeho na ritabara ko ndabivuga ndabifatanya ni bamwe mu bakozi ba president Paul Kagame baramukorera mu buryo butaziguye uvuze ni bamucumengo reka fate kuraba party n'abakozi okay c'est vrai merci kunkosora mbega uribaza neza yo kuba zikura kuko kwa Kagame hari umuryango winjira mu gusohoka bari muto cyane biba bigoye cyane ico baranakiye ubona neza yuko bizoroha yuko abo bategetsi cyangwa abayobozi ba M23 bemera kwigovyora muri twigwari bemera kwe guprotege ubwoko bwabo bagabire president Paul Kagame cyane bazokomeza bashiriremo ico kugikora kiroroshe mugabo amahirwe sinzi ko bakirafise twibukanye muri buka FRDC ifata drone ikazambika ama micro ikavuga ati turabakunda muri bene wacu manibigwanisho hasi barababwira naho bagenda kubatora biyegeranye FRDC batware bagire integration sociale kuko n'ubushize za 2012 kiriya gihe ba M23 isubira inyuma mu bice yari yarafashe barishikanye bashavuga ati twarahenzwe kandi barabaretse abasivili mugo kwera iyi ngeso iraba idahoyera baca bongera kuja muri za twigwaneho kandi ku mafaranga menshi na formation ngo yindi rugaba yarayipfutse ko baformerwa mu Rwanda baca babona ko duformerwa mu Rwanda amahera babahendesha teni inkoho ibotine infra rouge vision nocturne agaca kubita akubura major arate tosubira mu kisoda sha cise kedi ya dufata tuzongera tumubeshe ko imetsuko rero ijya n'inzira ya mbere ari chance bahawe deliberation n'ubu birashoboka nibiyegeranye kuko abantu bakoragwana mu minembwe ku ruhande rwa FRDC coalition FRDC n'abantu bazi neza ibintu by'intambara niba bavuga hari abarundi nyamumanitse bategereza gukurikiza amategeko y'intambara amategeko ya gisirikare manika amaboko nimba ufise ziga mputu z'igisirikare ziteye ubwoba kugati yikura ugume mu nsenga cyangwa ugume gifuwa wati wafashwe n'urahisha udakora nayo kubwira ati kuri yo mputu urambaye iboka cyangwa urambaye agakabutura mu nse manura nta video wako warafata hama bakura byose ugashira kure yakavuga ati tambuka uje hajya hanyuma niba ari case ya security kugira ntuze kubaka inkoho mu nzira bakabanza bakakuboha n'akaminote kugira ushikaho bagutwaye bakubarize abajya ibintu byawe bakabicekinga bakaraba ivyo wari ufise bakegeranya bakagira inventaire bagakora n'amapeve rero kwitanga n'ubu birahari ikibazo ntacuzi kiri ikibazo Lady Tabara ntibemerera Tabara niyo ya n'ubushize harabaye injyane none ntukaza kumva barasa ariko nivyo Lady Tabara sigarana none yo cijahe reka nibo baca bayigambani bakayitanga reka ntifusahija mu Rwanda ntijaye mu Burundi ntijaye muri Kongo bahafashe nibaca bajaye ahubwo aba banyamurenge bagondoje bakemera bararasana na Lady Tabara n'ubwa mbere kandi Lady Tabara numvise ikikomeye reka barigeze yamarasikara baba reka barigeze no kubatwika bageze kurasana Leta barafata nagace bari muri ndakubwiye ni atari hajya ayi babishoboka ni banyororombe bagende bitange abine mwa Leta Tabara irababoha none saba kongomani abanyamurenge saba kongomani mu Rwanda leta yanyiki nibatekana utariko bareke kutubesha ngo vyatutsi banyamurenge atari iciyumviro cyo kumva ko Kagame yabemereye igihugu bapfa n'iki na Tshisekedi mugabo barabonye kuronka igihugu kari ibintu bigoye bapfiki na Tshisekedi kandi kuva kuri Kabila hose ibibazo bari bavuga n'ivyo bari bafise nico gituma ubutumwa bwa fani bwa Leclerc turagusavye president Tshisekedi Kongoro namwe Kagara mutwariresha dufate nko afata abigenza ko yabigenjeje ubu ariko frère kuri avuga ibyo byo gusaba imbabazi weje kuvuga yuko bigize kuva mu migwi y'inyeshamba barigira abantu beza mugabo bongera kugaruka baragiye muri leta irababarira ya hariho nubo abagifise umutima barumye ariko Tshisekedi urabona yuko kuza kubababarira canke kwemera kubafuka umutamara bari baragomose nza koro cyazo arikeka kubuhemu kumva zuko ubushaka Tshisekedi ubu n'umwami wa yes kumva zuko ubushaka ko amahoro ahaba nta kintu na kimwe utokora kuko natwe mu Burundi harabayeho abagwanira iteka ryabo Sende David na FNL leta imaze kwa umuriro fresh leta yabuyo yarabagaza n'abadomisi
izi leta nizo zagiye zirakurikirana Buyoya ntiyacemera ibiganiro avuze ati abaje ntabwo bashobora ntibakamayimayi ndugije indege ntabombona tubahaye umugongo hagiye ikamyo zitatu ntagaruka babiri nukugira abantu bamwe hagaruka shoferi afise ngo amamoroce urumva rero nuko nta kintu kimwe kidashoboka Tshisekedi n'umuvyeyi kandi nkuko mwabonye ijambo yashikirijwe na president wacu w'igihugu cyacu Burundi nyene icubahiro na nyene icubahiro wa Kongo baravuga ati twese turifuza ko haboneka amahoro rero kuboneka amahoro nivyo bya biganiro n'ubu nyene bogenda bavuga ati twigwaneho yose iraje turaje mutube muradushira ahantu murabe ko turi serie abamwe abari serie mudusubize mu miryango birashoboka nuko Frère urakoze cyane tuyaza umwanya munini kandi ndibaza neza yuko amasari karagira kure twari dukeneye kubabwira abantu kuri konsi kandi azi neza yuko twabashikiriye ko ntitwakuvugiye mu mbari twakomeje kubasangiza ata kibazo nakimeka nagushimiye cyane ndabakengurukiye nanje ndakengurukiye n'abako baradukurikirana 5/5 ndabakunda cyane je kubera ntibahengeshanye hari umuntu usanga ari kuri vora agaca pareka ku ruhande Frère ashize k'ikiganiro reka turabe podasite k'ikiganiro BF agaca ashira imodoka ku ruhande kumviriza 15 minutes 20 abari umuntu w'umugabo abantu bo umva nuko gusa bidakunda nyene ko tuza turabaha jewe umuntu uzoza ndagira amavizite ku ntara tanagira kubatemberera ngiye mu rumonge abari mu rumonge ingo ngiye mu rugombo abari mu rugombo duhurira aha mugabo ntibavurira naduwe gusa ntazoza bamesha ngo nuko kandi gushimire cyashimira cyane abantu bose bakomeza kubana natwe mu biganiro n'abako tukomeza kubashikiriza abantu baduhise nuko guhitamo umuntu si ibintu byoroshe cyo batubonyemo kandi tukomeza kwandira ico twamugariye ko nabiye kari fashion tuzigatwa hasi twavyeje karenda basabe abatara subscribe baravye kino kiganiro mu bikore no kuri like ndetse muze muri commentaire mwandike uko mwakiriye kino kiganiro ndetse mwandike icyo dukwiye kumenya n'icyo dukwiye gukura ko birashika tuka gasanga twarengereye merci beaucoup